bagendeye no munsi kuri amasaha twebwe turishira hamwe Rosakotwana na Gachariti nishira hamwe risanzwe rikorera mu ntara ya Cibitoke cyane muri komine Rugombo twebwe ko dusanzwe dufasha abana ishure batishoboye abana b'imfuvyi mu kubaha ibikoresho byo kwishuri uno munsi naho urabona twaramutse tugendera abantu ubona ko babayeho mu buzima bubi batishoboye nicyo gituma uno munsi ubona tubazaniye ibyo bifungurwa tuvuga ngo ibyo bifungurwa tukuzaniye ngo ni ibifungurwa bizo gutunga ubuzima bwawe bwose kandi nawe urabibona ibi bifungurwa tuzanye dushatse kwerekana umutima w'urukundo dusanzwe dufite umutima wo gufashanya n'umutima wo kwitaho abandi nicyo gituma rero ubona ko uyu munsi n'isaha twaje ngaha mu rugo rwanjye kandi si ukuvuga ngo twaje ngaha tuje kuraba wowe gusa hari n'ahandi henshi twaje turaca twemeye guca kumuhana umuntu wese twemeye kumusanga ahaba kugira ngo turabe ubuzima abayemo kuko hari twari gutuma yecu akakubwira ukadusanga hariya kugiro iwacu aho dusanzwe dukorera ariko ibyo bintu twabyifuje twe twifuje gusanga umuntu ahaba kugira ngo turabe ubuzima neza abayemo tubone n'ikintu yoba kenye yego niyo ntumbero rero twabikozemo yego nako turabashimiye kuba mwapimviyeko yego Imana ibahezagire hama umutima w'urukundo uzogumanye yego iyi nzu mwebwe niyo musanzwe mubamwo iyi nzu mbona yego ibamwo n'abana bangahe uyu mwana murabona iyi nzu uyu muntu abayemo inzu n'ubu duhagaze ngaha uko mutubona iriko irava je ndabona n'imvura iriko irakuba sinibaza nk'ukuntu bica bigenda murabona n'ibintu bibabaje cyane aba mu nzu murabona iriko amasashe n'amasashe ariko n'utwatsi dukeya ariko ni inzu iteye ikigongwe namwe murayibona ukuntu imeze iyi nzu niyo abayemo nico gituma rero tuguma dusaba umuntu wese afite umutima w'urukundo afite n'umutima wo gufasha abantu wo kuza turegera abantu nk'aba tukaza turabafasha muri bike twaba dufise kuko iyo abantu bagiye hamwe bagafashanya nta kidashoboka abantu bagiye hamwe bagafashanya ibintu byose birashoboka nico gituma rero dukabira umuntu wari wese umutima wo gufasha abantu nk'aba bamerewe nabi turabona umuntu ni by'ukuri aramerewe nabi rwose ntagira hakiko umusayate biranaboneka biranagaragara namwe muramubona ahantu hari n'ubu turiko tuvugana murabona ko aho hantu imvura yarayiguye mu ijoro n'ubu nica tonyanga murabona ko n'ubu muntu agitose twe nosaba ko yuko mwabikira mubafasha inzu imvura iguye turamugagana ariko gatoneka mana jewe iyi mvura kiguye canja hehe jewe nosaba rero ko mwamufasha mu musanzu gusakaza yego urumva uwo muntu agasaba ko mufashisha ibyo asakaza iyi nzu kandi ahantu hose twagiye turaca mwabonye twagiye duca ahantu bafite inzu z'ubwatsi gusa bose baguma basaba ko tubafasha tukabaha ibisakaza kandi nibyo uyu muntu arateye ikigongwe cyane ku muntu afise umutima w'ikigongwe uyu muntu ntereka kumutera ikigongwe nk'ubu je ndabona imvura irakubye igira igwa none nk'uyu muntu uribaza acaja he n'umwana sindabyumva ahantu acaja hari nacyo gituma rero dusaba n'undi wese ufite umutima w'urukundo no kuza murashika ku bantu nk'aba mukabaraba kugira ngo murebe icyo baba bakeneye mukabafasha turabashimiye cyane kuba mwatwimviye ko mukagiganira nk'ishirahamwe ubu ntabwo nari icyo fungura
mugabo Imana ibahezagire kuba mwanyiyumvire ko mukansanga ku rugo aho ndi mukamumpaye gufungura. Imana ibahezagire akazi mukora yongereze ingufu muze muragendera n'abandi bose batishoboye. Hanyuma aha naho byagenze uko yampare mu 12 yaguye niwe yahabomoye. Yego twosaba rero twosaba ko mwodufasha mukazoduha udusakazo nako tukaraba ko aho tuzokika umusaya abana aho imvura iguye abana tuja mu ruhagarara tukahagarara nyene imvura tukagenda nyene imvura igahita hamwe maze guhita tukaraba kuntu turyama n'umwana n'umudamu. Nk'ubu madamu yaragiye kwerabara agiye kondera irengarenga duhendagizo uwo mwana kuva mu gitondo nta kintu bwafungura abona ko inimbabura ata muntu hari bwacane. None turabashimiye kuba mwatugendeye. Imana ibahezagire umutima w'urukundo muzogumane rero ntabwo niteze kuri Imana ibahezagire. Kandi n'ishyirahamwe n'ijyambere ndaribonye n'ijyambere jewe kuva nkitwa Nibona Samuel mbonye abantu nk'aba bafise umutima w'urukundo bakagera ku ngo z'umuntu vrema ndabashimiye. Imana ibahezagire mubandanye mugira umutima w'urukundo.